reka tubandanya Yves muri rino joro mu ijoro ry'uno munsi ryahera hari mu masaha akuze gato aho mu mugwi wa Nottingham Forest basora itangazo ravuga ati turitandukanije n'uyu mugabo Nuno Espirito Santo uyu mugabo w'umunyaportugal bati turavye umusaruro wiwe ndetse nayo yagiye aravugwa hirya no hino ngo ntakundi ngene bitwara mu burongozi muri bukigiye bigeze kuba badahuza nyene na president w'umugwi amubwira ati bigenda gute ushobora gutsindwa ibitsindwa gutsindo match nkiwe wabifise mu minwe rero avuga ati wapi aho rero bavuze bati twitandukanye n'uwo mugabo uyu mugabo twabonye avyitwa neza muri Premier League ariko asohotse ukuntu Yves ni wagira mariage ugendera muri V8 katwara umudame atamodoka agiramo umukobwa atigeze agira imodoka siko ava no mu muryango bayabaye ufata bisi hanyuma ugacumugurira dufata imodoka iyaye tanga akarero k'imodoka nziza cyane canke ibayabaye ukamugurira nka Allion basi ukamugurira nka Allion azoryoherwa cyane avuga ati ngiye naronka umugabo ariko inyuma y'umwaka azotangura asuzugura imodoka wamuhaye ati nabonye mukana ni gute umugabo wanje agendera muri V8 je ngendera muri Allion kuki je basatompa iyi V8 bagatwara oya iyi RAV4 nouveau modèle azotangura yipfuza iyo ariko ni wanayimuha azovuga turankunda kandi tutangana no mu byo tugenderamo urumva ntawe mfatwa sintaho mfatwa ni kamere muntu ni kamere muntu nuko imeze ntiyigera ba satisfait umuntu ni kwaremwe iyi Nottingham uyu mugabo yayigize ya gatatu gushika kuri journée ya 30 nyene yari ikiri ya gatatu nyuma ya Arsenal na Liverpool jende bukamuduharira ngaha nagwagwa nko mwanka Arsenal munyereka yuko Nottingham ishobora no kuzodukura mu kibanza ca kabiri byarashoboka ko byanaboneka ubwo ati bashizemo ingufu byo kuba ndiko ndakwereka akazi bari barakoze kugira ngo mwisungurwa nko mwanka Arsenal mwiyumvire nuko ivyo binashoboka bo munyuma nyene ababyisumbye ingufu bwagoke bwa effective biki bose baraje bayica imbere ariko Nottingham ntiyarigeze irota ko yogenda mu mahiganwa y'Iburayi kandi bizokina UEFA izokina Europa League kiki kuri journée dufate mu kwezi kwa kangahe mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa kane qui pourrait imaginer ko uno munsi n'umugabo aba umumenyereza wa mbere yirukanywe muri saison mu Bwongereza ninde yari kuvyiba ahantu me kuvyibaza uravye kuvuga we yarabaduganya bashira ku isonga rimwe ridasanzwe ataye banamenyereye none bitagenze neza buke ntazi n'ivyo ari byo bitumye yirukanwa ni akamere muntu yuko dashima sinzi umumenyereza wuzana no munsi uvuga ngo araguha azoha ino ekipe ya Nottingham ibisumba ivyo uno mugabo yayihaye umumenyereza mwiza izi ekipe ntoya zikuye kwihanganira abamenyereza nkabo haraho bayikura haraho bayishikana iyi ekipe ishobora kutazokora ku gikombe mugabo amenyeza nkaba urabihanganiye gushika ubonye iherezo ryabo ivyo bashobora kugwa byose uburyo barafasha aba ekipe ya za Nottingham ni nka kumwe kwa bande twavuga nka kwa ba Diego Simeone Simeone no musi jewe ndavuga ntakekeranya ko hageze kwava muri nde muri Atletico Madrid a un certain moment yarakwiye iyo patience no kumureka
kuko ibyo yari karatanga muri ntuze nta wundi wari ufise icizere yuko yoza kabiguha none umusaruro back to back n'amafaranga bari karinjira kandi uko amafaranga yinjira niko ekipe ikura iyo ekipe rero yakuze itanguye kwiyumvirwa hagati ya Real Madrid na Barcelona mumenyeza nani kuzaraguha ivyo bikome mwirukanuza n'ubundi kuko aza yarateretse ahantu ekipe ntaca gitanga donc hari ariko nuno ubu bikoze kare cyane kuko uyu mugabo ntabitomboje oya kuko no kwa Wolverhampton yakoze nk'ibi nyene yakoze vyiza aho yateretse Nottingham muri sezo imwe niyo yateretse Wolverhampton mu mwaka umwe gusa yahavuye ari wabishatse kuko yarondewe n'abayekepa akomeye kuva muri Wolves uja muri Chelsea karakarusha Chelsea ntivyashobotse apana Chelsea Tottenham yagiye muri Tottenham arava hariya yaragiye muri Arabia Saudi urazi ko muri Arabia Saudite ubu badapfa gutwara umumenyi twari wese kabisa ejo bundi ni yakinye finale ya Champions League wacamutwara uyu ndavuga uyu Simone Inzaghi urumva uno munsi Nottingham iramwirukanye no mugabo bafise umupresident w'umugiriki kigabo kivyibusha wananye no kari kintu kitopfa gufata ingingo zifaditse citungira na telefone mbi urumva tunga telefone mbi ejo bundi champion ihera hakumukeza byose buri kwamuhoye ibintu nyene gurugwagaye mu match ya nyuma no rugabo ubona nyene ko nago nyene ushobora kuba ruginjya nyinshi tutapfa guhaga rutoza rero kunyugwa n'umusaruro w'umuntu nka Nonespe muga iri nikosa bakoze ritaba uyu ndamubonye irukana giwe risa n'irukano rya Thomas Tuchel muri Chelsea oya kuko uyu muri Chelsea impamvu ivyo nakubwiye atari ivyo oya icyo uriko ravugwa uyu hanyuma uhatanga ni Champions League cyanyuma watanga ni Champions League ahubwo bisa n'umusaruro wa Tuchel nyene ngumye ku karero ka Tuchel muri Paris Saint-Germain umuntu yagukinishije finale ya Champions League umwirukana muri sezo hagati gute none akubwiye ubona ko wihenze kwa rugabo rugabo ubu ubona ari ingingo rabi karavate yago yonyene ngene imeze ruguma ruraba nuno espirito mu maso akora ibi ndakubwiye Thomas Tuchel yavuye harya kubera yanka ikintu cyo kwivanga ingerence uyu nawe ni impamvu bakuye muri equipe uyu nawe uribuka ya match igihe babagomba ibitsindo bibiri batsinda indi magana cya gatatu uyu amanuka ava muri tribune aza gutuka Nuno Espirito Santo rero vyumvikana uyu nawe Nuno avuga ati jewe ibikogwa by'uburongozi bwa Nottingham Forest ntibimeze neza ntibumvikana rero uyu mugabo avuga ati uko biri kose jewe uyu mugabo ndamwikura rero aba president bagoye aba president babashaka yuko ingingo bafashe ari iyo nyene bashaka ibintu bimeruku bimera gutyo ivyo rero bifata igihe mwabantu iyo utako mu president ugatangura kuja urinjira mu kazi technique kumumenyereza biragupfana uburi kuri ice equipe twarayebonye ku equipe atandukanye muri za Paris Saint-Germain muri za Chelsea uno munsi ko bimpinduka kuko hari abegereye abo ba president b'imigwi barababwira bati nyabuna reka lo coach abe independent abe libre akora icyo ashaka hama wewe deja yashikanye equipe yawe nta cyumviro cyawe cyarimo erega ari abantu bameze uko bahengera ibintu byaryoshe bagacagomba kugira ivyimviro byinshi nabunye urumva shaka ibintu bigende gutya umuntu yubatse ikintu yakigize ciza wogombuzana ama ide menshi nyumviye si umu engineer waramuhaye marché akugirire abana abanyenyereza rumaze kwirukana bona yuko Nuno Espirito Santo urumva umuntu umu engineer wamuhaye marché akubakira inzu arazanye petete wamuhaye niyo plan canke we yarakuzaniye canke nta niyo umuhaye gusa we yarakubwiye ati je ndagomba ko uramwizeye dufate arubatse inzu nziza ariko arayisozera uciye utangwa kuzana ibintu ngo hajya hameze gutya hajya re kuri kajya nagomba uce wongera ko
c'est quoi ati mbona uru ruhome rugira gutya ati none we ruhome ngo ntutumbere wewe waruba udatumbere ko genda nako ntutumbere ijya portaye ucuyi giruku plafond gari uzana amayide menshi hari aba boss bameze uko hari aba boss bameze uko uyu mugabo kabisa mbona yuko hariho bamwe uraze kuri Paris Saint-Germain yabikoze cyane gose uyu Nasser Al-Khelaifi ariko baramwegera kuri Luis Enrique baramubwira ati wa mugabo uyu mugabo reka akora akazi kiwiwe Luis Enrique uriya mugabo wewe ntibwari ubuyuwayi aba n'abayuwayi muri terme nyene yo ngaha kugira isobanuke neza ico turiko turavuga Luis Enrique kwari kutamenya bambe uriya Nasser kwari kutamenya ivy'umupira w'amaguru kuntu bikogwa we yumva bitangirwa bumwe amafaranga hanyuma umumenyereza akirane umukinyi yubahirirwa bari muri periode ya umukinyi yipfuza kwidoga canke icipfuzo c'umukinyi ntiyakibwira umumenyereza yagitwarira boss kuvuga umumenyereza yaba hasuzuguritse mu bakinyi biwe nta jambo yari afise sasa biza guhinduka bamuhanuye ko azana umuntu ni experience nawe yagiye aragira ko azana umuntu abazwa ivyo niko kuzana uriya Luis Campos niyo amubwiye ati hajya Luis Campos niyo yamubwiye ngo iyi equipe ikeneye umumenyereza yaravye ibibazo byose bihari araraba ibintu bikuye Paris Saint-Germain aca mutorera umumenyereza kwiranye navyo aka kagezo k'abakinyi kameze uku ibi bintu byagoramye uku ndabona abamenyereza nk'abana barashobora kuza bagatanga umusaruro mugabo bogirirwa ntambamye nibi bintu byubatse kunuku reka ndakwereka umuntu aza gusambura kwanza aka kantu ubumuga buzingamitse Paris Saint-Germain nico yamufashije azana Luis Enrique Luis Enrique rero umuntu ashaka kuraba mu maso Mbappe akamubwira ati Campos n'uyu Mbappe utegezwa gupressa nk'abandi bakinyi canke ndakwicarika nyimbo utari umukinyi tuzoba turi kumwe mwakuza ntukwiye kuba uri no mu kibuga akabikora abantu isi yose kavuga bimwe nakubwira kuri sangwa umumenyeza afatwa ingingo isi kavuga ama media kavuga ibintu byose nande ariko wewe akavuga ati mugiye nkiri ngaha ingingo yiwanje niyo ikora iyo ya nyuma kabisa umugabo bakubwira ngo nuko tuvuga ibyabaye muri Paris Saint-Germain yubahutse Totti ariho agitangura kariyere kandi Totti nawe yari mu legende wande wa Roma asohoka mu kibuga kamwicari gati je ukuntu ngomba gukina rero nkeneye abantu biruka inyuma y'umupira we ntango uvuga ifise zo kwiruka aticara legend nkande nka Totti ati oya we ngaha nta kibanzo ufise abatayana ati urahumaganye na Roma yose ravuga ati ibi bintu ubahutse avuga ati rero nyimba mutari bwubahiriza ibyo reka jewe ngende nyimba mwumva yuko uyu ari umutegezo gukora ivyo ashaka yemera kugenda ara abantu bazi gufata ingingo kiki kandi nosi ikwiye abantu bazi gufata ingingo kabisa yes rero nuko Nuno Espirito Santo bakaba bamusezereye muri Nottingham Forest biko uravuga rero bamenyereza bashobora kuzana haravuga baba Mauricio Pochettino nabandi bariko baravugwa ntawo natwe tuyifise weekend Nottingham saa 7 ninu tuzoyihera ko tuyihonde nawize gatrindi Bigi azobona impamvu zo kwirukana Pochettino bambe uyo Nuno Espirito kuva kuwa gatandatu isahano yes rero keresi nivyo bega tubirindire ariko urumva yuko bamaze kumusezerera ngira ngo no musi cyaye ku munsi wejo turashobora kumva uwo bazanye azoza kumusubirira yes ku munsi wejo no hamenyekana rero murazi ko umugwi wa Manchester City wari wavuzwe ko wafatiwe uriko witwariwe nishiramwe ry'umupira w'amaguru hajya muri mu Bwongereza yuko hariho ivyo bakoresheje uburyo butari buke hagati yabo n'uba sponsoring mu sponsoring wabo hari ya Qatar Airways ati hari amafaranga
mwahanye mu masezerano menshi mwe mu declara make ivyo murabihanirwa ivyo tuvuga ngo fair play financier rero ivyo harabaho ivyaha byinshi bagirizwa muri Man City ariko burya rero barabegereye Man City yegera uburongozi bwa ligue hariya avuga ati reka twumvikane ivyo bintu tubivemwo turabe yuko twokumvikana ku munsi w'ejo barumvikanye bati tureke kwitwariranira dukure ama plainte y'iwacu hama tubane neza turemeye ko tugiye kubahiriza amategeko mushiraho nimugire ikibazo n'ukuri turavyemeye n'ukuri kandi nimba rutuntu bavugana pembeni hariya ati n'ukuri turavyemeye hama ligue iravuga ati nta kibazo ko mwemeye ikosa mukeba mubwiye kwikosora ndetse mukanashobora gutunganya ibihari turabemereye turabihevye rero no munsi Manchester City imeze neza irigenga beba bavuga ati yambitswe izere ko twovugwa byumvikane ko bahevye ivyo babitwariranira ugati dusubirane tumere neza Man City rero twavugwa yuko ishobora no kwakwa amanota gaso mu cyo ca kabiri ariko baragiye hamwe barumvikana rero munsi Man City imeze neza hamwe na ligue hariya mu Bwongereza bumvikanye ibintu bimeze neza. Yes, tugaruka rero ku migwi n'abakinyi batandukanye bona yuko hari migwi imwe twabonye iko vyitwaramo neza Anje ne wagiye kumenyereza ntuze Postecoglou yariko aravugwa na oya byaheze baronse umumenyereza mwiza bamaze kumvikana sigaye ko biba official yes nuko ariko aravugwa rero abamenyereza ari Ange Postecoglou canke muri Pochettino ariko kumva ko ari Ange Postecoglou afite amahirwe benshi yuko tushobora kumva ku mugoroba canke mu Arsenal nayo ngo azobimenyereza aho nuko rero umva yuko Ange Postecoglou avuye muri Tottenham aza mu mugwi wa Nottingham Forest uyu rero numwe yahaye igikombe Tottenham cha Europa League ariko bihera bamubwira ati warakoze cyane gose urashobora kwigira yes nuko